tukabona ni LINOG no muri muzikazi ari we Monia Fleur. Ikibazo cha Monia Fleur kiko kiravugwa hirya no hino. Uramaze gucyumva my brother? No. Avuze ngo Diko Monia Fleur atwisa isimbanyi bamwe bakavuga ngo LINOG yarihakanye mana nina nini bimeze my brother. Nazo kwezo rezo kibazo Monia Fleur. Wenyene. Ni wazukuri kuri ibyo. Wazukuri nkumba zino vyiwe. Chondi LINOG. LINOG Monia. No. No. So abantu babiri batandukanye. Rero nwamukenera zo murondere azokwitaba muvuga. Rero kuri ico kintu nkeka. Jewe sindabizi. Uzonde Monia Fleur wanyawe muvugana pana kumbaza ibibazo by'ubundi muntu. Yes. Yes, my people, we make the fresh in Vyose. As you see me, we see you too. Call me, my name Alfred Uchi Janjalao Sharpshooter. The morning star of the way from Burundi to like nobody can do that behind camera every day, every time. Muamuri Kumera, embrace Silato, Yobama, Imagine. Amazing. Yes, makunzi mutana TV. Murabona ahantu turi, murabona ikibanza turimo, murabona nuwo turi kumwe. Baba harusi. Sasa, waje kugira mariage mon frère. Chewe? No. Nubesha abantu umuto. None madame ari. Nubesha abantu. Yambaye uko kuntu. Nubesha abantu ni video, ukora video. Yego. Video ubere uko kuntu kose my brother. None umuntu wese abagiye gukora mariage. Style yonyene ukungene wambaye mon frère. Biragaragaza neza ko abantu no munsi ndarara madame. Na. Dukora video. Ubwiza abantu ukuri. Abansanze dukora video. Si mariage. Ana. Ya man. No. Je mariage yanje nzo bari nkuru. Apana ngukuje guca. Nzo nakubwiye uzabiteguye were hanze were wambaye were muhira. Bwe abantu kuje ku mariage yanje. Kabisa ahantu narinzi na nipowe sinzi umuntu ankoreko gusinga gato ebana LINOG arahanari ariko niyambiye ko gukora shooting video. Je mu mutwi wanje nkiki kubona tu narinzi to ebana mse baba anaoa anarantre naye acha akule wale acha wale wali acha wale wao tutakula video mtu. Yes, bakunze mutana kwa TV ni LINOG mubona yuko kuvuga n'umuhitmaker w'indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zirakundwa n'ubu zigikunzwe. Ni LINOG yagerageje abaririmbyi benshi twari tumaze igihe tutabona bakoze amahit, twari tumaze igihe tutababona bari auto, ariko LINOG yazanye akanovera, azana ibintu bishasha, azana ibintu byiza. Indirimbo zabo baririmbyi turazumva turanazikunda uciye hirya no hino ukazimenya. LINOG agategura urugendo rudasanzwe aho agiye kuzunguruka Europe nzima akora tour y'indirimbo ziwe nyinshi zidasanzwe. Uyu munsi n'umuntu twavuga yuko adakunze kugaragara mu biganiro byinshi bitandukanye, ariko nk'umutananirwa mbanzi ku mwanya kugira mbaye exclusive nyinshi cyane. My brother, umeze neza ariko ça va cyane bien. Utubwiye ko wari muri shooting ya video atayibanga indirimbo igiye gusohoka ryari? Niba Yesu akuno kwezi cyangwa ukurikira mu nango. Iyo ndirimbo abadayitage bateba bikango type pants ariko indirimbo yosohoka vuba cyane. Yes. Ariko rero uri mu bantu udakunze gukorana n'aba director benshi batandukanye. Iyi video twavuga yuko ninde yayishutinze? Brian Smith. Brian n'umuntu twakora ibintu byinshi gwera ku ndirimbo za mbere. KERA n'umuntu arenze byadanje nawe nuko iyo dukwaye mbano bari ambiance. Apana kwa akora neza. Urumva ari umuntu nyene wadanje dukwaye ibintu bya ambiance tugomba ko byoherewe. Ariko ibintu twavuga nka bibiri ushimira cyane Brian Smith bivaye kungene umaze gukorana cyane n'ibiye qualité amwe n'urukundo. Qualité amwe n'urukundo. Umva rakunda ibyo akora kandi abiha qualité ya danje. Kabisa. Lino bitavuze ko abandi batabikora. Nico kintu nagira ndakubaza. Bitavuze ko abandi batabikora bo ba LR ba SB bande. Mugabo jewe kweri baramba barecha bose n'abagenzi banje. Mugabo jewe ndi kumwe na Brian watwaho imbere. Yo dukoranye mba numva turi kumwe na grand frère cyangwa petit frère sinzi imyaka afise narayimbye.
mugabo mba numva ari ibintu birenze pe. Sico kimwe nico kimwe sico kimwe kuri jewe bisigura hariho ko umviriza abandi bose barakora hariho Brian LR hariho SB hariho ni benshi abo bose n'abakozi beza n'abadirector beza badanje ba MC mugabo jewe Brian twakora ku ndirimbo zanje za mbere bazi ko yashaka no kumanaginga KERA oya ata muntu umwanzi rero dukoranye mba numve ngo ndi muhira rero no musi waje batwo twakorana Lino uri muba yara mahirwe kuri jewe uri mu artiste tuvuga yuko udakunze gutanga ibiganiro cyane udakunze gukorana ibiganiro n'ama media ya hani wacu cyane biva kuki my brother amajambo ngira je mweshi bikuwa gusa posti zitandukanye kenshi bakunda gutaginga linogi izi vina hivi linogi habaye nuku bamuvyakira gute je soma nk'abandi bantu basanzwe ndabisoma ya mugabo jewe utavyitaho kwanda abibona ariko jewe nkunda akazi gusumba ibintu amajambo nta majambo mfise yo kuvuga nanje nkunda kuvuga no uvuze kurondera amamezi atakurondera mukorana ibiganiro uganira ni kubera ko ntavuga tuvuga niki nanje baragutsi ntibantinya maybe barandondera ariko jewe sinzi cyo kuvuga ntaje cyo kubabwira ntacyo mfise cyo kubabwira sini nka wewe kuva tuzanga wavuze bana paka nimechoka kama kichwa mtano my brother mugabo ego impano ziratandukanye nuko Imana yatumye gutandukanye jewe nta majambo yo kuvuga menshi mfise ariko ibikorwa gusa Lino ariko bavuga amajambo menshi atandukanye ku mbuga aho hirya no hino uciye ku mbuga bavuga izina ry'umuririmbyikazi twovuga yuko bavuze Linogi niwe aboneka cyane tukabona ni Linogi no muririmbyikazi ari we Monia Fleur. Ikibazo cha Monia Fleur kiko kiravugwa hirya no hino uramaze gucyumva my brother? No avuze ngo Diko Monia Fleur twisa isimbanyi bamwe bakavuga ngo Linogi yarihakanye mana nina nini Nazo ko turi ngaha muri video twababwira bya video hanyuma ibindi byose tuzovuga mu nyuma canke igihe cya venture zobyerekana uko bimeze tuvuge ko Monia Fleur zo murondere just ni Monia Fleur je ndi Linogi muri kumwe no munsi niwa mukeneye ikibazo cyuzi kumaze wenyene akenshi abantu bakunze kuvuga ibintu byinshi by'abantu batazi ngabo ishikiriye muri ivyo bintu niyo nkuru ya nyayo ico kibazo ndakivuze bivanye no kungene ico kibazo rero zo kibazo Monia Fleur wenyene ni wazukuri kuri nkumba zino vyiwe cyo ndi Linogi Monia no so abantu babiri batandukanye rero niwa mukeneye zo murondere azokwitaba muvuga rero kuri ico kintu nkeka jewe sindabizi uzondeye Monia Fleur wanyawe muvugana pana kumbaza ibibazo by'ubundi muntu my brother warakoze ingendo ufata rutemikirere uji Burayi urakora show idasanzwe twovuga yuko nabari hariya barashimye cyane twovuga Linogi yakoze amateka adasanzwe abazungu muto bo bari benshi kirya kintu dusubira inyuma gato warabonye abazungu ari bahari ikintu cyakozwe ujya munsi my brother cyagusigiye iyihe somo muri kariyeri yawe y'umuziki byasikiye yuko byose bishoboka gende mu Burundi mugabo wo hasi cyane mugabo wo hasi yahikuwe wenyene hanyuma akiruka n'ubuzima bwiwe and then ubuzima bwe bukagira intumbero gemba mu Kayanza senzi ko nzoje no mu Rwanda senzi nzoje no muri Tanzania sinanajayo even ngo bwa mbere indege njana muri Dubai ubwa mbere indege ya mbere nuriye yari ntwaye Dubai ukora show ya kabiri yari ntwaye Europe cyamakize juko ibintu byose aho uri hose aho uba hose aho cyukwa cyose bishoboka
ya kuza abazungu mu giteramo cyawe bari buzuye ambulance yagumye igenda igari bakisanzura nka kujya my brother ari igiteramo cyawe na Dramatina Joel na Bamiri na Paulin bano dutwaye by the way yego abazungu bararaba byadanje ijya ambulance zagera gusa ijya performance yawe my brother wayakiriye gute urumva jewe simbaye mu buzima bwanje mbaye mu buzima Imana yanteguriye kubamo sibyo ibintu byose byabaye mbaye ko babifata nk'isezerano rishitse you understand maybe wari wo mwanya wanyawo ibintu bikoreka harabari benshi bagufata sindirimba gusumba abandi urabizi ndaririmba uko wanje mugabo sindirimba gusumba Double J D1 Dramatic Fernando ni benshi baraheba ngo cyane urabizi mugabo amahirwe y'umwe wese azira mu gihe cye muri ico gihe LINOG akiri mu Kayanza aho yatangura ibintu by'umuziki yararonka abantu bamusuzugura cyane amwe na benshi bamwima support abasanzwe uko bimeze ni kwa kundi ibintu abantu batabona iyo bija ntibamenya ngo uri kujahe uvahe kora batarabona ngo bimeze gute akenshi iyo kiri mu mwijima abantu bashobora kubona sa kwitara ryaka kwanza kirabona nuri understand so yuko abantu bamenya ahantu uri bakubonye ntamwazibwira ngo ubu ni guki ngo n'umujournalist abaziga ibi bibazo neza itaraka ntuboneka uri inyuma y'umuco ni kenshi nasabye stage bakayinyima ni kenshi nasabye support bakayinyima ni kenshi za radio ngo supporting bakanka banao rimwe na rimwe nanje ariko abinsaba nkabona afise umwanya apana kuko you are better than them apana ngo nukora mbanaga chanki ego ariko ari gabinsaba afise andi ma responsibility neza kwitaho sigura kutegeza kupambana magitara yawe yatsi ntibisiguye yuko ivyo vyose vyanka bivanye no kungene wiyumviriye no je sifata kahise ndagacanga nakazoza ndabicana ndafata ibyaheze nkabireka ibizoza nkabireka bikagenda imbere niwafata umwanya wawe ngwito ngo kahise ngo umva ngo yarambabaje ngo yarangiriye neza kutoganiro turi mu biganiro by brother turi mu biganiro kamera ngijyajya ego ego ndivuze nimero yiwe wampa nimero yawe poa naribi abuze mutara bazivye murabura yuko ukwihangana ku bantu bakunda LINOG biba bigoranye cyane ari muri video yanje by the way yes iyo video mbiye ko ukora shooting ari ya ari muri twakwana ini WhatsApp thank you text me anytime all right man big safi sana poa mnano bakoranye neza all right man safi LINOG twari turi ngaho one era ingo turi ku Mutanirwa TV ndabwiza izina rya bakukana TV yawe manukano hasi okay yanga kamiko karinga sawa ndavuga ewe banyisha mani yo Ismail izina rya kazi yita mfama banderas man umuntu bakiba firme ndundi sawa hanyuma vya TV yawe iko Mutanirwa TV Mutanirwa TV yes neza cyane barashoboye big man big ubushobozi bwo gushobora gukora igitego cyose abwira ukurikirane abwira ukurikirane hanyuma je naje mushaka kumenya iby'wanjye ya kuri channel Extra Bam inyishu media cyane rero mutibagiye mutananirwa yes subscribe atengeni ego na partage ibi kugira turangize ibintu bibiri washimye kuri LINOG uko wamiyumvira atari ko wamusanze nibi bo dekana mburi ngofero kugira ngo shima namwe wabyizi ndetse mu cyari cyiza cy'uburundi muri ibi afite abamushigikira cyane
kandi bamukunda akundwa n'abana bato regiye n'abana ariko LINOG n'ukuri LINOG urashoboye respect ntabwo musabira kurongora Haragera mbwira ataragera yarage ndavyemera acari muto aracari muto funda wayo imiziki myinshi reka kwanza akore bana bagore abibyaza umusaruro hanyuma cyakora icyo gikorwa cyo kurongora kandi akwigurije ubugeni bwiza umunsi barongora merci beaucoup LINOG ndabukunda cyane na mutananirwa TV ndabakunda cyane no kwamanishata no kutananirwa mutananirwa big up yes yes my brother kugira turangize urabona ko n'ubundi nagutenga igitero taruna vyiteguriye ikintu nkeneye kumenya haravuzwa amajambo mu bantu mwafatanye urugendo mugiye hanze muri Europe hamwe benshi bavuze ni bamwe biyumvira yuko LINOG ari we ngo azosigara asigara mu Bubirigi ariko uwo batari biteze Joel ariko LINOG arata icyo kintu cyumvise gute my brother jewe nando tumfise yo guhagararana hamwe ifonze umwiki isi yose hanyuma nzogera nzohagarara atakugumana nzogera isi yose anzogera bwa nyuma nzohagarara kabisa blessinga indirimbo yawe igiye gusohoka kuko yitwa Sabanu ni Sabanu target ku bantu bakubaye Sabanu ni babi Sabanu kabisa utubwiye ko wagiye muri Europe ariko wagiye atama collabo ari international LINOG yakoze kibazo kiri he my brother cyo kwanje international jewe sebaka collabo ari international jewe ni international jewe ubwanje niko na mikoro yangu hapa ili yako siko na yapo jewe ubwanje ndi international kandi ntuzowe na Satbi kandi cyangwa Dramati cyangwa Fernando cyangwa uwundi muri mbyaro wese mwaza ngo international ni gute ngo hanze gute twanze turagerayo wamwe muziki yacu hanze barayiraba kuba washitse buraya atama collabo si buraya gusa imiziki yacu hose barayumviriza ahubwo nuko utaragera ngo wumvize wemeze gute ariko imiziki yacu barayumviriza abantu hose kabisa showbiz z'umuziki ndundi uzagira gute mu artiste ari ku rwego kandi akurikira yes nemera showbiz nemera akazi kubera ko nitwagenda kupresenta muri kupresentinga muri Grammy amawadi akomeye muri Afrika nizo presentinga showbiz representinga akazi twakoze ibyo twakoze showbiz ni hasi yes ama collabo ya hano basi mu gihugu semesh no hanze ariho mugabo turashaka kubaka igihugu cyacu kwanza kubaka iwacu ko kiraza kubaka hanze wanyu nawe utameze neza ko no tuba yes benshi baraponda umumanager wawe tukunze kubona uwe Landry nka Landry kuri wewe mubanye mukorana gute uravyishimira nk'abantu batabizi umubano wawe wa hafi umuji wanje wadanje naza ko ari byinshi dufashanya abantu batazi impamvu abenshi bamuzi ko atari maybe uko abiyereka maybe kujya bayasotse kujya muhura kujya bari kwarakora mugabo Landry wanyani bamuzi maybe that's why biza bavuga ngo nimboregwa yama kuboregwa n'ubuzima wewe inzoga zaje kuzikoziki ni kuzinwa kuboregwa n'ubuzima kuboregwa ni bisanzwe ko ntuboregwe ku bandi bantu iboreregwe inzoga none ega wabasha kugura inzoga mahera akuye mu kwica uyahaye kaja mu kuvura umuntu agomba gupfa wabasha kugura amahera mu kwica kaja kuyagura inzoga ugura izo nzoga kaja kuyavurisha umuntu agomba gupfa ugira ukore tuwa muri Europe
Yeah. Biko bitegurwa gute bimeze gute eske LINOG aramaze kuronka visa mbe LINOG ari mu babaririmbi twovuga ariko ubu kuronka visa ni ibintu bisanzwe kuri we Nibisanzwe ariko amahirwe ariko kwezi kwindwi kose nzokora mu Europe Baza gukora amahirwe kuba nagiye bwa mbere bakankunda bakantumira kandi baza kwitambira ku muziki w'u Burundi si jewe ariko nakora igihugu canje kabisa ubabwiye iki abantu bari banyitegeka sa uya musanje afite iminsi 8 ariko bunge mpisi igihe gikwiye bangiteguye kabisa banyitegeka sa basi kuwazi sana nguzokumanya ashoze kabaki icyo niki njo ndakunda igihugu kandi abantu bose bari hanze Europe abakumbuye Burundi nanje nkumbura Burundi birenze rero ilifo banyitege nk'umuririmbyi apana umuntu agiye bakomanya yes bakoze umutanirwa TV murabona yuko LINOG bamuguye giturumuga hano hantu nta gahunda yari afise yuko twava tuza hano urabona ko n'ubundi yari muri gahunda ziwe ivyo yatwishuye ivyo twavuganye muraza kubigurira n'indirimbo iri kiraza birihuta muraza kumutanga TV kugira tubandaye dukora za byinshi zitandukanye asante sana mutaginge Brian Smith aiduwe ningoga ewa kabisa aiduwe kazi mutaginge Brian